Ku vy'ukuri biragoye kuronka amajambo umuntu yokoresha mu kugira avuge ibintu twaraye tubonye vyabaye mw'ikambi y'impunzi y'i Nyarugusu. Aho bafata imirima y'impunzi, impunzi bazi ingene zatotejwe, bagakora ivyo babakoreye igihe bahunga, mbere bimwe bimwe binasumba ivyo babakoreye, kuko umuntu aje kugutemera umurima n'agaterantimba, n'umuntu aba akweretse urwanko, ububi, ubukozi bw'ikibi burenze urugero, n'abantu baba bagira bati wewe naho woba uri umupfu twokwicira igira kabiri, n'ukuri bisa nk'uko. Hanyuma rero kubona biba mu gihugu nka Tanzania cakiriye impunzi kuva mu myaka 60, igihugu cabaye rurangiranwa yuko ari igihugu cakira impunzi ziva mu bihugu bitandukanye kubera ibibazo bafise, ukabona uno munsi aribo bariko bafata impunzi z'abarundi kuraho, biteye isoni ku burongozi bw'umukuru w'igihugu Samia Suluhu, kubera ahantu hari uburongozi bwemewe, uburongozi bwubaha amategeko, uburongozi bwubaha agateka ka zina muntu, ntibushobora kwemera yuko ibintu nka birya biba rimwe, biba kabiri, biba gatatu vyisubiriza, ntibatanga akarorero baho abantu bafata umupanga bagatema ibitoki babona ari ibintu vyari kuza gusahiriza abavyeyi, vyari kuza gusahiriza impunzi kubera bataronka ivyo bafungura bikwiye. Nta bwicanyi bwoza burusha nk'ubu. Ico dusaba rero nuko haba amatohozwa mpuzamakungu, ayo matohozwa Tanzania twibaza yuko uno munsi ishobora kutayakora. Igihe rero itoyakora nuko rero amakungu na cane cane Komisiyo Africaine y'agateka ka zina muntu yohaguruka hamwe na HCR ijejwe kuraba amakambi. Burya HCR ibiri harya kugira ngo isuzume yuko abantu bari mu makambi badafatwa nk'ibikoko canke amakambi ngo bayahindure abe nk'ahantu begeraniriza abantu kugira ngo babicishe inzara canke babaturubike canke babatotereze agateka ka zina muntu. HCR rero co kimwe n'iyo komisiyo ya Afrika vyokora amatohoza hanyuma bigategeka Tanzania yuko nabo bakurikirana abakora ayo marushwa, hanyuma gutyo impunzi z'abarundi ziri ngaha i Nyarugusu zigakingirwa abandi.